namara kigabo nyene yinje ngamuzo umuntu ameze gute bwiza tuza kwa umuntu ameze gute umumama yambaye igitinga akomeza igitinga aha yashinga ubunyene yiruka ngana nabonye ubunyene akomeza igitenge ngaha yego Ciao, uyu mugore namubonye ariko namese namubonye gusa asa nk'uwagiye yagiye huye umvise no wihute uri umugabo naje n'umugabo mugenzi wawe washaka kumbwira ikibazo niki kibazo office ndashaka kugufasha no kuri umvise ibintu byihoze siko byihoze ntacu kaje ngende ndabigusabye gende mu mushinga naye nka Mr. Rugoti mubonye no ubona nk'urugoti kwanje ubona vraiment no buri jambo nyayo no guhanura no kuri tuza kwanza ndabona washamiranye n'umutima mubi isa n'umupanga oya basi gira basi mucama kenda bigusavye n'ukuri nk'umushinga naye uvuze nakubwiye yego wowe mugabo nkanje uyu mugore wanje si umugore nk'abandi bagore urubona umugore wanje ni gisuma umugore wanje n'umumaraya awurangiza abagore mu nzu yanje abagabo uno musi dafatana n'umugabo ariko mu gitanda ciwanje ndyamamwe bisegure ko ndamufasha cyanda mwica atuma apfa kubera ujya umugore daimoni y'umugore uviza muvuto n'ukuri muri kano karere mbaye je Rugoti ahantu ndahabaye imyaka 5 sinigera numva ivyo uri kuravuga uri umuntu umugabo tindi shavu njye n'umugore wawe none nimba mufatanye n'imaraya nimba mufatanye n'undi mugabo nakano gaciyemo ariko bashobora ko ari ububeshi ega hari gihe usanga ingeso nawe iva kuri wewe nawo menye umwenge w'inzu umenywana nyeneho inzu ni iwanje nje ndayizi ku isi icyo ngiye gukora agiye ukibona kaje kumuhigira ndamwifatire je nyene ndi kumonduri yagiye muvuto ikaragiye nani yewe ha ariko Rugoti ariko je rero je naho tugiye je ndumva ubwoba jewe ujya mugabo wanje Rugoti kuno bimeze ujya mugabo wawe ujya mugabo wanje navye mugabo wawe ariko umvirize utanavuga n'ikintu cyo kongerako je Rugoti uranzi neza nimba bijya wambwiye bihusha bizoba bihushanije n'ivyo umugabo wawe aza kumbwira kuri cyo rasa kumbona wundi kuko nemeye umuhari wo gushwana na madame wanje ibaze umugore wanje imisi 3 tumaranye yatangwe kuminduru ngo uyo muntu uri kurafasha uwo mutima umeze gute ushaka gufasha umuntu umugore mu yinzu yaratanga kuvuga ko uwo umugore wanje niyo mpamvu rero nashase tugende kandi ibi bintu bibe neza ku mugabo wawe ego Rugoti genda ndagutahura ariko bujye bavuga ati imyenga y'inzu menya n'uwita jewe ukuntu bimeze umugabo wanje jewe nkora ijoro n'umutaga mu gatondo saa 6 mw'ijoro none gukora tuzi ni makora none ega umukuru w'igihugu cyacu yatubwiye ko dukora gukora ni byiza sukumvirize gukora ni sawa sibwe ndiko ndavuga nivya jewe umugabo wanje yafashe nk'imashini umengo mba mu nzu yiwe uri nk'imashini madudu jengira no banduta amadudu Rugoti je nukwinda gusabye je umviriza gukora nuhambye neza none gukora mu nzu mu gitanda cyangwa gukora ibikorwa dusaze dukora numara neza ndubona umushinga naye ndubona umupapa ntavyisoni imbira no ibintu bimenye gukora gute Rugoti urakuze umuntu akuze bijye uribuka ivyo nakubwiye irya yejo kujye nakubwiye ni kujye yene bimeze je umugabo wanje nukuri je ubu vyandambi ubu ahageze yuko je umengo nokyora uye je nawe nwaye nukuri je nuko numva ndiko ndaganya je umengo sinosubira nukuri ndabusaba umviriza nukuri je ndiko ndaganya ivyo wambwiye nivyo ariko umugabo wawe yamara umugabo wawe basi Rugoti mboje ndakugenda gutomorera neza bose ndumva ko utari kurabitahura je umugabo wanje mu gitanda arangaragura gasubira kancurura turyamye mu gitanda nukuri none alakugaramika kagucurura none agucurura kangahe ku munsi
we nakubwiye ni mu gatondo uho nakije no ku kazi uyo munsi yiriwe muyajengira ingorane umviriza ariko aya n'amabaga y'urugo ngira ngo nawatumvise umviriza ana amabanga y'urugo kandi umukenyezi yabika amabanga y'urugo ariko rero ko abishiso kabivuga ngira ngo ibintu birakuremereye kana jewe nyene urabona ko nabwo ndi umushiri ndi umuntu w'umupapa ico gukura rero tugomba tugende nkuko nabikubwiye reka dushikiyo ku mugabo wawe ngira ngo ndashobora kumwumvisha basi akagabanya akariro basi akazora baragira rimwe basi ku misi cyane ugasanga kunje agize nka kabiri no si sawa ariko rugo tujye kununza umugabo wawe je sinokwemera yuko dusubira tugende ko je sishobora kubyemera nukuri ukuru wanyizeye kono ko n'umuntu mwiza nagufashije ndakuzi gushikaho uyu munsi tugeze nyemerera tugende nibaze yuko umugabo wawe akarira asohoka kabanye asohoka akariro ngira ngo ijya n'ubusore ashara umusore yabona akibonye yagira komeye Mama we gikoko cy'umugabo Ufaso bijya nivyo ubonye n'abatariyana bariruka ati bijya nivyo ubonye n'abatariyana bariruka abatariyana bavuga rugoti ndakwita kabariro ariko mandani nukuri kuko imaze kwimeza umushinga naye reka dushike Kinda muhanura hari gihe usanga birahise reka dushike gusa reka dushike kirabe ngene kiguma kimisira yenge shiye na wabonye we nakubwiye umugabo wanje ni gikoko none kujya mugore yirutse uyu mugabo ni gikoko wa mugabo ibi bakuvuga ko nivyo atsingwa kabigatuza nakeza mbwira neza shaka umishurire umbwize ukuri kuko ivyo umugore yambwiye birahagije kandi nivyo mejeje kubona birahagije vure ariko shaka akana ivyo uvuga biva mu kana kawe urakoze kuza n'umugore wanje urakoze cyane jewe umugore wawe kumuzana ntekereza kumuza ko mfise umugore mu nzu ariko ntekereza kumuzana n'impamvu umugore wawe tumaranye nuko nagomba ndamutabara ariko nabonye yuko n'ikindi gihe yuko nomuzana ku mugabo wiwe ariko ivyo mejeje kubona nivyo yambwiye ni kuri birasa 100%. Ufise nakubwiye ndamukunda umugore wanje kurusha ibintu byose binga ku isi y'Imana namukuye iwabo kugira tubane akaramata kandi ndamukina asubire mu rugo madame nimana kugira amakosa nasije mbabari usubire mu rugo tubake rugume ibyo byose nkora sinabiko ndabishaka kandi namusimwe nigeze shaka uwegera twotana ukagenda kure naje nkagenda kure nimba bishika subira mu rugo twubake bona muvuto nukuri wewe nyuramishurira neza umbwire ati wewe ukora akazi utaruhuka ngo umengura iki machine nibyo canke sivyo uvuze nakubwiye ivyo yakubwiye umugore wanje ntiyambeshiye na kimwe ukora machine utaruhuka mu gatondo saa 6 saa 8 saa 12 saa 2 muvuto ariko niyo mpamvu biraboneka neza yuko aka kana warakariye n'umubiri raba n'utugufu rabwe nungara urudewo uramemete kuruko raba umwana ngene asigamira nukuri bwana muvuto jewe cyo mbona umukobwa reka tumwijambo agira decision afata ushaka kugira icyo uvuze nimubona yuko wandanya nga jawabye nimubona yuko bidakunda niwe uza guhitamwe iza kuvuga ariko icyo ngerageje kubona uracari muto nakaringira ngo wewe uko razuya ndogondogo ikayikubo kuzuwebye mbye bizogenda neza
siya system nyene erega nuko nyene Jenda kubinda kubwire rugoti. Ngire nkuko umushinga naye. Nuko kandi one nakubwiye ndi umushinga naye nyene ko mfise umugore. Jena uwo twavuye ndakubwiye ati jewe nawe unzanye ngaha. Nta kivamwo. Sibyo? Nanje nubu ndabisubiyemo nukora. Uyu mugabo je nabwo twosubira kubana. Umviriza. Uyu ni umugabo wawe. Nukuri irike ibintu ndabihize. Muvuto. Uyu ni umugore wawe. Sisi, uyu ni umugabo wawe. Uni musubirane. Ibintu bigende neza. Ingo muhira nako ngiye tubane je nawe akaramata. Ingove manubwire bwoba si? Ako nobana na wewe. Nofuma mpfa.